y'Imana abane namwe bakunzi bafasha Burundi TV. Uno munsi twatemera mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo, muri Marambo, hambavu y'uruzi Nyakagunda, aho twasanze umubyeyi ageze mu zabukuru batazira bitisho furaha, ataca gishoboye canke yishoboze, agendana ubumuga bw'amaso, amaguru, ntagihonyoza ikirenge ciwe hanze mpaka bamuterure. Hambavu y'ubwo bumuga bwiwe yugarijwe n'ikibazo c'inzara. Kugira ronke ico rirenza, umukobwa wiwe abaza kuja guca ingero mu mirimo y'abarundi. Aronse barashimira Imana, ataronse naho nyene bagashimira Imana. Uyu muvyeyi wacu batazira mawazo, icyo tumubajije cyose yadusaba kumufasha cyane byerekeye ibiryo. Na vipi chakula? Chakula. Unakula vizuri au kuna vyakula umeshakatazwa kusema? Wakunemelea ni nani? Icyo bagufasha ni giki ni giki? Mapa kitu kuja makapata kitu kwa nyeni ama tusan ni amba mafuta macho na kukutetemeka. Naho mubona yuko abuze byinshi nk'iby'umwana w'umuntu akenera, uhereye aho arara eka n'amagara yiwe muri rusange. Aho tutibagiye iyo imvura iguye barara bahagaze burinda buci. Unapolala unalala kwenye mrago au kwenye godoro au matela? Hauna matela bibi? Nalala kumirago. Kumrago? Mukunzi wafasha Burundi TV, ibaze iki kibazo cy'inkoramutima. Yaba ari umubyeyi wawe, mama wawe yakubyaye, ari muri ubu buzima, ubyishimira? Mbe ntacyo ufise ufasha mawazo? Umwanya ni gwawe rero. Ufise icyo ushaka guterera, twakure kuri guteranya 25 76 99 11 703 canke guteranya 25 77 54 23 ubusa 85 cyangwa twandikire kuri email yacu fasha-iwanyu@gmail.com. Imana ibahezagire. Ibigeragezo